abo ino hari abakunda kuba babande mu babana ariko bazorekura one day badakubana bazotambikiza twinjire tu kabisa Prince akubwira ati bazotambikiza twinjire tuzosambura Jesse ni Prince akubwira yuko umunsi asubire kugira concert azo ari concert ikaze hadafuye abantu bane batatu hadafuye abantu batatu sisi bazoraba 3 personnes bazofa 6 personnes nabo bazoraba gatolito. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibaza no cyamvuga muri industry Buja Flavor. Muko tuba tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurira n'abandi bakunzi ba Bude mugano w'abandi bakunzi ba Buja Hit TV. Right now turi kumwe na Prince Terror 6 yakubwira ati ni washaka Prince Fresh bro. Sausela. Ni Sausela. Ni Sau? Triple S. Sausela squad. Triple S. Zitatu. Sausela squad. Ni lebo shasha ya Prince Terror 6 kandi murazi yuko azi shasha amategeko mugabo. Kuri je no muno bakora shasha. Bwa mbere ndayumvise. That's why rero Prince navuze ati Prince n'umusore ashobora kuzana n'abantu bari muri lebo yuno vuga ni management. Ni squad. Twebwe management twese turabajana dufise intumbero imwe ya management cyo ngari mu boss ari nk'iki twese turiko muronderera hamwe naje kuvuga ngo ni icyo ya twese turabalider na boss arimo ni bupira tubura umeze neza Prince barako barabugura ko refresh yego ari mpamvu hagomba mbanza imbabazi ko nateje gato nta kibazo muri dine zo kuraba aho bigeze commande y'abantu twatunganirize hama rero kubona na makomanda ariho baragura ni benshi cyane Jesse bakuzi ba Buja Hit TV murabona novuga ku bamvugi wanje murabona novuga umubeje yicaye hano urashaka kwifuza ati mbega yitwa gute bipi bro birazana zamani bakwita gute man nitwa Bill Jesus ni twisharanye na Yesu umwana w'Imana birazana neza ga bro ndakwite Bill bro nawe Jene twa DJ Bulo umu DJ wa Prince ego cyane Prince ni DJ wako ego ni wakuvugiriza muri no minsi ubu ya contract nk'amanuza tudufise menshi nk'ibiki ngiye kuzarabikora bro uri ready ko numva yuko Prince azosubira kugira concert nga mu Burundi umuntu apfuye gamana amahanga baka batatu reka turaza kwigaruka ko muri Prince adumuce neza ko je ni ibintu nasabye kuri Twitter yiwe bugati Prince avuga ati azosubira kugira concert ngazo bari concert isaze hadapfuye abantu bashika kuri bangaye Prince batatu batandatu baraba barabi yes Prince biza gute Prince so fine biza music vipi Prince ni bien nkuko mu bien sana byamere kwanda nje hano ya bimeze gute na mavuta vraiment makota pana mamesa biratagase sana vraiment kabisa muri Sausela squad bimeze gute ni bien nkuko nanaje ndane nabo dukorana dufashanya izo gutwara ino label yacu harimo mu DJ wanje official harimo n'usanzwe ajeje bya marketing canke kudandaza no kuvugana canke ama contract n'ibiki amare tuvuga dutireka rero kumugaragaro tubuze mbone nakajya kukwereka abantu yuko brand yamaze gutangura gukora irakora kandi imipiri hari bientôt n'izindi outfits amashapo canke amapantaro n'ama jogging n'ibiki Ngendane kuja ku isoko hama abantu babe ready kuko demand bari nyinshi mugabo ntacu turagerageza kugira ngo abantu bose abakunzi b'umuziki wacu abakunzi ba lifestyle yacu aho bari hose n'abari hanze tubagezeho iyo Prince ko tumenyera izindi label na cyane nga mu Burundi tubona bavuga yuko bafise ama studio we kubgawe label yawe Sausela squad irafise label yafise studio ko James studio kuva muhira mugo utwo dushaka twagora imbibi sigira ari kuva kera turiko turakora nanda petit bandi muzobimenya vuba hama ikindi kirekanye naco by'amasanamu côté video nayo irafise projet na photography irafise projet show ni ibintu byo gusa tugenda step by step kugira ngo twe abantu tubahe ibintu bigende neza ibintu byo kuvuga ngo twihute ngo tubuke kuba bya fresh ariko right now nituramenya baririmbye tubwiye ngo abapeti bishaka gukorana nabo abo baririmbye ntiharagira ko bamenyekana ga Prince oya muri kano kanya twovuga uya gusa tukeneye yuko bamenyekana bamaze kugira ikorwa hari abantu benshi usanga bakunda kugira ngo umuntu bamugire ngo
umwerekane officiellement ku ma TV niho atakinda kimwe aramukorera je mbona ko ikintu kiryoshe ko umuntu tumukorera ikintu tukamwerekana yamaze gukora nimba ari yoje basi photoshoot n'utuntu nyine two muri label zo dukana novugaga bro wewe ku bwawe washinye gukorana na Prizzy kubera kuziravugiriza Prizzy mu concert yiwe ngiko wabona uvuga ati washinye kuza uravugiriza Prizzy kutuvugiriza abandi Ba mu ncamake jewe nari nsanzwe ndumukunzi w'umuziki wiwe kuva kera Prizzy yego hanyuma ubundi mu minsi heze niho vyashitse nyine turahura dusanga turahuje hanyuma tumaze guhuza ivyiyumviro arambwira ati ahubwo hari ukuntu twokorana ukuntu numva ndabishimye ubundi ndabitangura yego cyane ujeje marketing urabona yuko ibigiko bigenda gutevyerekeye kudandaza imipira kumurodera amasoko Prizzy byerekeye ama concert kuvyekeye imipira ibintu ko bigenda neza imipira yabaye yagiye hanze kwa gatandatu heze imipira igenda hanze mu bigo byo mu mahanga ayo tuyo twarungitse command partout gatko turivra ahantu cyane mu Bubiligi Canada state ansanga hari abarundi Belgique state Canada diaspora cyane hakaba hariho umuntu mushaka twatangiye gukorana turungikiye boutique en ligne mugurishiriza en ligne mushako ushobora gukomanda umupira bari ku price munsi size byantwa dufite n'amahudi yaba cyusa bitakapisha cyangwa makambe kandi naguciremo n'imbwe c'imvura mugihe kuza umuntu akeneye akantu ko kugira ngo agabanye ubushuhe ijya mipira y'imbeho mugihe ufise umwana agabanye ubushuhe wowe ufite ugabanyiriza ubushuhe Prizzy yakuzana imipira igabanya ubushuhe zibanye bukonja aho utari ubushuhe wowe uva yuko keneye wabuze wa undi agukura bwa bushuhe cyangwa agapira ka Sasa Squad gafise bien gafise hoodie umuntu aklimatize indani kagira ibintu bigende bien kabisa reka ko muri jambo baza ujeje marketing nyene mbega umupira umugugwa ngahe umwe ugugwa mu bisanzwe nka $10 25,000 y'amarundi bahudi kazora price umba ntiyoja ku mupira t-shirt ntoja kumwe umupira w'imbeho uyo mipira yindi y'imbeho ikura ubushuhe novuga uri mu mbeho ikuraho ubukanye ikaguha ubushuhe novuga iyo onye nizo binganya na ya yindi ikizimba kawaida ko harimo accessoire ya nzeira harimo ka climatizer ikigira Prizzy arazi gucamara guys arazi ikintu muri misi abantu bashaka ubushuhe sibyo nurega Prizzy ubushuhe nyine handa bashushe c'imvura rero ca ivere hanze urakenera akantu kaca kakugirira kakushira mu bushuhe gushira kuri muri mood nyine ku murongo fresh kabisa eko tuzi yuko abandi bakora bagacokora n'ibirato amashuzi bagakora n'ibintu n'amapantaro cyangwa ibintu by'ama jogging nyine bisa mwe ku bwanyu projet nayo mufise ga Prizzy bon mukirinda bavuga ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi naza ko gutangura kwanza hasi ivyo ni ibintu bisanzwe cyane inkofero byose ngo bikora inkofero zose ziri kuri commande ubwo navuze ka tangwe kwanza imipira turabimwe bimeze mbwa nabonye bima biri positive kabisa amademande ni menshi kandi abantu bakora bidusupportinga sana hari navuga ateka ndagure menshi nterere ndaguterereremo kuko nakundi ibikorwa byawe nakundi ngene kurakora ubu so rero ivy'ibirato nko arevuze canke ibindi accessoire bundi n'amasaha why not bizoza mu nyuma n'amachain bigenze neza biraza mu nyuma ibintu gusa ni Saucelle Squad usa gusa kantu akanoti gusa kandi nibaza yuko uguze umupira umwe uzobuteje imbere Prizzy ko ukagura umupira naho bari umwe gusa ukagura 30,000 cyangwa 25,000 kuri Prizzy 50,000 100,000 why not $100 why not cyo naco bitwaye nacomba bro yes novuga wowe umuteje imbere Prizzy ko rabembe birafasha no kugira za clip zo ku rwego mpuzamakungu Prizzy nkizi yakora abona nga yes now Prizzy navuga yarazigira surprise aduha clip zibiri cyari ngo ati mbega izi clip Prizzy kwa zire kuyu menga aratupatia tumbenga je darane ko mama ngati Prizzy yibeshe Prizzy arajidanga shange za Makadoni patia Prizzy clip zize zibiri biracaza bro biracaza this is just kumunsi umwe waribonye man je nagize ubwo ati izi clip Prizzy arijidanga finalement we biracaza Beni nayimaze kanzi ge ntako ndakora kuva cagi waza kumbwira ntuye muri ravye harayize amezi ngaha 3 ane mengo ntako ndakora so navuga ati rero ubwire umuntu agere comeback ya bien
turajamwe rero bagize totomo gusa clip totomo nayigize mugabo niko mvuga play yuko abaye ngorane ndavuga ni kameme meze 3 nkazana clip me gusa mbona mengo anzo ndasondetse ijya nyota office yego bihuwe kamvuga ati rero reka dufate n'abana basore turajamwe turavyiyumvira amatuvuga ati katurekore zibiri kuko nibindi clip zibiri cyarimwe ati nibindi turazurarinda wallahi wana nta kibazo kuko ama projet ariho plans iriho imitwe iriho ama script ariho ibisazi aba director bon mugubundi ko nkorana na Elare gusa Elare gusa wenye ko turashira hamwe utuntu twide tutandukanye kugira ibintu gende neza cyane nago ko no vuba kandi ni surprise nzovuga ngo very soon naho nyene sinigera nanonsa jewe nizi mwabonye tu voilà mwabonye link ndakijagira ariko bavuga ati birahari nibacika intege birahari bari no ni juste question mwanya gusa hageze uzamona n'izindi tu ni jewe nabonye novuga notification kuri telefone yanje y'indirimbo zibiri cyarimwe za Prizi gasasa Prizi kuri ko ni Prizi what happened kuri ko ni Prizi clip mbiri cyarimwe Prizi zibiri agati Prizi finalement bavuga ko zava zijyana success zijyana aba views Prizi ntibyige tuvyumvira aziga Beni cyende umuntu mu buzima nta simba shaka kugira ngo kintu ngo ego views zirakeneye mugabo kumva yuko umengo ndiko ucunga ndi muri competition n'abandi bantu akazi nagakoze ni akazi kiwanje sindiko ntangana n'undi ngo afise ngo 10 millions de views ziba za vrai ziba za faux tendi ko ndabe byo wanje akazi kiwanje ko kameze kugira ngo ntanga ikintu kijanye na gahunda yiwanje sinavuze ngo ziya ama views oya ndirimo iyo zose za joye abantu canke ziryoshe naho waronka views zibiri mugabo za vrai uyu mubire vraiment naho twobana gute ko natumika ko natia kime nta gazo gihari ni Prizi genda kuri umuntu amere nkunze kurikirana cyane Twitter yiwe ni akunze gushira ko amajambo no vuga yinkora mutima na cyane ni Prizi uravuga yuko mu ndirimbo rabiririmbye ati mana undinde abagenzi ariko je abansi banje ndabazi Prizi ni twashoboye gutahura neza Prizi biya ni bintu mu buzima tuba duca impande mugabo kenshi usanga ari byo haje umuntu wambere kugira nabi so umwansi wawe umwansi wawe umuzi deja ubazi bajya bire ndazi hajyange acabandangiza mugabo nduvuga uti abana bashumiye waniki abanege unapiga success unapiga ukakuita kadiri unapata 500 millions unapata 100 millions 10 millions bajabo wanasema adusize piga kale rero uyu babazi circuit baraza honywe bazo gendera hose so rero piga ira kanu ko gang kumva bari pro shop kanu bize rero imana ibakurinze ntibica oya hagira bakoramwe izo nyoshambi zo kwifuza ko Prizi yosubira inyuma ariko abansi ubuzi nakaje ngiye ni vyankuru ni vye umajiski ni azuro kabisa geni nakano ka metaphor mbwa kari mu bwenge ugeregeje ku afata nadense no kuyintuze abantu bafata kundi kuntu mugabo je post zane ndaziposte kujya haya banavyiyumvire nk'indwi yose ganda giposte simba mukire ngo ndapromote gutya impamvu nkunde gusiga ushitahura gushashwa kuti icyo ndi kuvuga cyari iki ni Prizi turavuga no kuri post yindi uvuga bo washite ko majambo mesha bo reka ndashobora kuyavuga mu majambo magufi wavuga yuko ngo anyi mu Burundi hari abantu bafise kakanu kubujyajya hypocrisy yes novuga utakuramutsa ukamureka abimva ari kwa kundi nyene naje nzogira ivy'iwanje ibintu nk'ivyo ari kuri Twitter kuri Twitter Twitter ni nkunda gushaka ibintu biya byarabaye nivyo kubera n'ibintu twabonye twari kumwe n'abantu ba team yanje tubona hano team yahe turabiobserva turabona abantu ngahaya muma cagenda ndikimze ku ba DJ n'abaririmbyi ibintu by'aba DJ bigira abantu babagica mugabo aba DJ tuba tuzinanye mugabo twe ntabwo ngo tudufise tu twe ni just ko tudufike rakubwiza ukuri ubonye rero umuntu wakora akantu wewe ntagashima cyangwa ntagire iki twe tuvuga duti nta by'ubujyajya bihari siko twarezwe wewe je mu byawe ndi mu byanje habura urwanko ariko nyine tubone tuzinanye baravuga yuko ngo ako kantu kari mu Burundi karuzuye cyane kubujyajyaga Prizi kararenze cyane kararenze kubera usanga nyene
abantu hano mu by'ikirundi bya kera biki ngo ndamuhishe ngo ndamwanga je mbona straight nakwambia tu man live freestyle man toka chomo kurumba chomoka wede ndafise ivy'iwanje urafise ibyawe man kila mtu na vyake gera hija kabisa. Yes, novuga yuko Prince akubwira ati wewe kama unamtakia mabaya basi bakiana na mabaya yako yabaki na mazuri yake. Seti Prince shauri yake mabifu wewe hauko kabisa. Yes, novuga jesho kakubaza novuga ujejwe novuga ibikorwa vya Prince. Urabona yuko Prince hazoba cyacizere cyo mu makampuni akamwizera yuko akamuha za show kubwawe ya makampuni navuga ngamo mu Burundi. Urabona yuko ko twumva yuko basa n'ababana badatanga amashow badatanga izo support urizera yuko nk'abo umusabira hariya bizokundaga man nawe cishatse kuvuga company zibana neze baravuga yuko izi company zo ngazi za supporting abaririmbyi bacu ari abaririmbyi babivuga kubwa urabona ko bizokunda ko bamuha novuga mu marché kuzera bakurikira mu ma event mu bitaramo byabo biki ibintu nk'ivyo guteramisha abafu abanywanyi babo dufate nka Leo canke Limitel bagiye kudandaza by'amakarti sim cyangwa by'amatelefone novuga baba bakeneye umuririmbyi aje guteramisha abantu sivyo none urizera yuko Prince azoba mu bizigirwa bakamutumira muri ico kibanza turatanga kuvugana na Leo canke na Limitel ubwabo twumvise yuko hariho nk'iyo campagne de publicité why not tutashaka kujya gusimissionayo tuvuganya tugahuza acogora ko artiste akora ivyo rero bimusaba abo tukumvikana n'ibyo natwe dusaba ibyo twakora. Yes, ni novuga ni kibazo cyashaka kumbwira ko baza ati bega cyo nibatari banga eje kunganira gato yavuze nuko nyene ariko abamitamira baranuzeya nabufu abatanze nabufu ko nko muri 2016 ubufu ni mani 2016 twarakoranye na Smart Burundi sinzi mu byibuka 2016 ngo cumwaka n'inusu so ya mbere ni ibintu tumenyereye ko baratwizera baraza agaciro kacu barazi ko tutamaramaza barazi ko naho ko brand ambassador si just ngamba local gusa international mu bindi bihugu public figure shows ko international naho gatuma Prince uri brand ambassador wa Leo canke wa Limitel canke Vodacom Savono canke indi yose tuvugire mu Rwanda tuvugire muri America tuvugire mu France twabishobora turabikora canke Vodacom gakwizera tu yari yose gusa donc nabo nyine baraba bakine umuntu acubwenge ashaka kubaserukira akabwira ibintu byabo neza bakarasa social media ngene imeze ni growing ni baraba mugabo inomengo umugani wawe baradusuportinga n'ibyo mugani baratahura ikintu ca cy'umuririmbyi cyo kumva yuko umuririmbyi abari influence mu bari bajya bafana ba muri bajya bakiriya babo agenda gakora gatoye so kubesha subwira Christe Leo nawe yabisanzwe nibisanzwe nimero yanje urayizi right ariko la fois passée nk'ubu nari mfise nagigura amahitano nzabona abapeti n'abato bari bahari ngo ari muri Leo nkanje muri Leo apeti tuko nyine yakoye Prince ari muri Leo ati nawe ari muri Leo ati natuca muri donc apeti ko arako kana nyine babira bashaka kukumva nabo nyine si ibintu bitoyi mugabona kantu babonye yuko bashobora gukamisha ko bagura mu kintu cyatari kinini bisigura yuko ari umufana wa vrai nuvuga Prince yambaye nuvuga marque yari yo yose umufana wa cyaba oblige kuyambara of course yes ni nk'umuntu cyifuza kumenya ati mbega Prince cyangwa Prince bagira bamutware muri concert amubwira umuntu amwizere uyogena yibanyije ubufungana gute abiri jana bingarakuze chini babari market yamenye nongeze kintu bita information de secret professionnel zibonye vraiment ni secret professionnel nawe sinakubaza video biguza ngahe yes ngemba gute ya oya nashaka kuvuga ati kugeranije gati davye ngo vraiment je Prince kugira aje muri concert agare kuri stage nubufu ni bira 10 cyangwa biri jana niyo mpamvu ubona jata amashonda afitatu oya myaka ko tugakora show muri 2018 badutumira abazi ngene bigenda turabote twewe tukashaka gutanga bikeyi muga utanga bike byiza abantu babishime kuko hana umva hagukije squad ni squad yose team bagurutsa ntuze yose abaphotographe n'ibiki ibintu tababiri bike urumva yuko bari binini cyane uza nyine wipanze nko twe twipanze ni Prince adashize kutubwira ubufu ariko je navuga ati bwo bari ubufu bungana n'ibiri jana 100 kilo tafuta 100 kilo ya dolari urete Prince akupaje performance nzuri sete Prince yo ni guturira bari performance zacu bari
hapo nakaro kugira ngo cyangwa sha please watch shiko nini please yo nini uze wakati nkaye mwati shewe vyuka akantu nkako nyine cyuko bagatuma nyine abantu bari basinziriye byabacitse bagatuma bakabura kanguka kabisa. Yes, ni Prizzy akubwira yuko nga mu Burundi bisa nuko umuziki we kubwiwe bigenda gute Prizzy? Cheno kuri nawe yashimbo. Rwanda gwanje. Ku Rwanda bigenda fresh. Urabona ko turatera intambwe ga Prizzy. Ego bram. Kuva aha amasanamu abirasoka. Kuva aya masanamu ya Prizzy abirasoka umuziki wacu kugenda neza cyane. Oya ku Rwanda gwanje. Abandi sinza mu juma bwabo n'umuvugizi wabo. Prizzy kandi bagira ati ubera ku Rwanda gw'iwabo. Avuga ko ubibona ku Rwanda gw'iwabo. Ni bon kabisa tko turakora fresh. Turakora bien twitonze. Gake nyine gake ni fresh tube duke tutubona ariko tube ari twita cyane bike vyiza man. Jayce bakuzi ba budget mego cha wibaza ati mbega novuga kuri Prizzy izi clip zibiri zibaze kumwinjiriza kuva zisohora ni byinshi ko ajya mu buzima cyangwa mu bantu kenshi ikintu cyo kuvuga ngo kwinjiza simaka ngo hari amahera cyane gose niba n'amahera amaze kuza mugabo igikuru ni abantu bace baza kurondera ati mbega gute twakorana featuring gute uzondisha ngahe cyangwa mu bitera muzosaba ngahe gucyo sino kubesha kuvizible duso turamaze kuronga ama mail menshi ku mail yacu kuma WhatsApp nibiki batusati mu bitera mu byo muri December iribaza umuntu kubukiza muri December muri Nzeya umva ko bakeneye kabisa ko mukorana so rero turamaze kuronka izo contact z'abantu zikomakomeye zo muri December muzo diteramisha mu December yego kimaze kubona gato confirm gato ari nanditse ari impamvu nabyanditse no mu Rwanda turafise gahunda ya fresh so rero ni ibintu gusa nkorindira gusa twitonde abo ino hari abakunda kuba babande mu babana ariko bazokura one day badakubana bazotambikiza twinjire tu kabisa Prizzy akubwira ati bazotambikiza twinjire tuzosabura Jayce ni Prizzy akubwira yuko umunsi asubire kugira concert azo ari concert ikaze hadafuye abantu batatu hadafuye abantu batatu sisi bazoraba kabisa ni show Prizzy azobakoze nga mu Burundi hazofa abantu batatu na sisi bazoraba mbega bibaza ko iyo show zo bimeze gute izo ari takwa ni bonge la show mbe Prizzy aravyizera ko ibyo bintu bizoshika Prizzy bitegerezwa mbega bizoshika kubera iki Prizzy hari impamvu ahubwo dusenga Imana tutse twashitse tu wenda dino uzoburimo kabisa nabandi ne bazobabara kabisa abo bantu mbega ibyo bitangara tuzobiraba ariko Prizzy arabira bakari bafega Prizzy bazofa kubera ubwinshi cyane we no uzobure tuzovyirabira azofa abantu batatu harabe batandatu 3 personnes azofa 6 personnes nabo bazoraba gatolito badashobora bose kabisa ni Prizzy 06 akubwira yuko muri show yiwe itakwa ni show kabisa kwera abantu akubwira yuko kandi tubibona no mashow hanze novuga n'aba legende bakira wa Michael Jackson kila show hadafuye umuntu ntabari show kwera kino ni Prizzy achayibaza yuko wagiye muri baba cyaba muri zashira hamwe zaba Freemason bro utanga abantu twone tubija mu ivyo kimenya Prizzy ndaga kumutinya Jayce ndo ijambo Mutugenda no mukama karibu mutugenda no mukama nari nje ndako ndasenga bari dimanche nagiye mu misa nibazoze tu erega Prizzy nabajyanye nabo nyene baraja mu misa Prizzy bayabire bari sinabiza yo Juma Jackson baratuzogende Maniga karibu mutugende man uko tari kufa man Misri moja ni aragira ufa kuri liste ni muri nawazo farazi man liste ni muri nawazo farazi kuri liste ni muri muzoze tu kabisa Jayce novuga ni Prizzy no cyabwira adufasha tubwira Instagram yiwe twira kumbera twibutsa kandi ni Prizzy ari mu bantu uvuga mu baririmbyi bambere ngaba bafise aba followers benshi kuri Instagram Prizzy felicitation bro thank you novuga yuko ni ibintu biguhana agaciro umuntu yabago yifuza gukorana nawe abonye followers office arigagira kakantu ko kurondera kandi aragona kagaciro ko gukoresha bro rafise igikorwa amara kuvugiriza Prizzy rafise igikorwa kabisa njo bafise fan base nini cyane umayitegura ko kurumva ko azopfa abantu batatu afa arabe batandatu sisi barabe batatu bapfa apana barabe
Freezy urakoze cyane Freezy Yeah man, it was a pleasure. Ndakumbuye hano. Kabisa. Nabiryoshe cyane kugira hano. Kabisa. Cyane muhira. Kabisa. Whenever dukeneye turi hano ku rusinga tukubwire bishasha. Yes, utwibutsa vya South Cell Squad in South Cell. South Squad. South Squad. Kuko nyine mubibona hano. Aho South Cell. Yeah, muri team. Ama bakeneye kugira order. Yeah. Bashaka kutwandikira muri DM kuri haba kuri Facebook, Twitter. Yeah. Na Instagram. Yeah. Na ndehandi hasi. Ni henshi cyane. Hama gusa bakeneye kuri gukontakta sinzi ko yatanga nimero ziwe. Oya ni nimero za team. Za team. Yatanga nimero za team kumbreza. Egera. 2 72 en français c'est mieux. 72 22 52 69. 72 22 52 69. No mu kirundi kugira abantu. Indwi 2 5 2 6 9 cyangwa mutwandikire muri inbox ya Instagram ya South Squad. South Squad hariho Twitter site zanyu. Yes. Byose birahari. Tanga size yawe niba ari large, XL, XXL hamwe na color ushaka kugira ngo dushobore kuguha akantu kameze fresh kabisa katagase neza. Yes. Yes bakuzi ba Bude. Ama igiciro nacyo ni 25,000 dollars. Ni moins de 10 dollars. 25,000 gusa ukaba supportinze umuziki w'umurundi supportinze kugira ngo abari n'izindi clip zikaze cyane indirimbo ziri do concert ameze neza cyane concert abantu batazopfa bashikiri abantu bazopfa concert abantu bazopfa Yes nakomera Prizi yakwibutsa wowe ugerageza kubana utifuza yuko woha marché Prizi uzotambikiza anapitisha zinapita nyingi sana Prizi tukirako jewe narahezagiwe mugenzi wishaburiza ubusa everyday banezerewe niko twibereye menya neza idisi n'ubusa. This is a blessing upon me. This is a blessings upon me. Yeah. Bakuzi ba Bude right now turakumwe na Prince 06 turakumwe na lebo yiwe yitwa South Cell Squad. Sivyo ga Prince? Yes sir. Kabisa. Yes sir. Hamara Prince arashaka kutubwira Instagram ya South Cell Squad. Nagira lebo nigira Instagram. Yeah, right. Of course. Ni turafise Instagram na Twitter. Yeah. Actually. Je usikonye to Snapchat for entertaining gana. Snapchat kabisa. Kwa girize na Facebook girize. Turagira Instagram na nayo mention ari singa sana. So rero bakeneye ni inbox DM turishura mwe wose batubwire tukurutsinga kabisa. Prince thanks you sana bro. Easy bro. DJ thanks you sana bro. Novuga ngo DJ ujejwe marketing novuga ko no kwita cyangwa Bill Jezi baraba bamwita baraba bazoraba ariko yitwa baraba. Guys so rero inshallah imarikunze on the mic at Benny Beyond Camera Juma Jux Professional niwe gura subscribe bye gang